are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show. Amahoro y'Imana neza kuri mwese abakunzi bankunda ijambo, niteka n'umunezero mwinshi gusubira kubana namwe kuri no munsi. Ni Karine Bera baranyizigiye, nongeye kuza no munsi kubasangiza amajambo Imana yashize ku mutima. Ndashimira mwebwe mwese musengera, mwese mufise igikorwa ku mutima. Imana ibahezagire cyane, mwebwe mwese mufashwa n'izi nyigisho. Imana ibahezagire kandi ishishikare kubihishurira. Jewe ndavuga ivyo Imana iba yashize ku mutima, ariko ahanini igikorwa gikomeye gisigara kirakora mpwemu w'Imana. Rero mpwemu w'Imana abagenderere, mpwemu w'Imana abigishe, mpwemu w'Imana ababwira ivyo jewe noba ntashoboye kuvuga, mpwemu w'Imana abageze aho Imana ishaka kumugera. Imana itugire neza twese. Uno munsi amajambo y'Imana ashaka dusangira ari mu gitabo Paulo yandikiye Abanyefeso, mu gice ca 4 ndasoma kuva ku murongo wa 29 gushika kuri 32. Haravuga ngo ntihagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza uwukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Kandi ntimukababaze mpwemu yera w'Imana yabashiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Umururazi wose, ukujingitwa, ishavu, gutongana no gutukana bibavemwo, hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo. Imana ishimwe cyane. Aya niyo majambo nashaka ko dusangira uno munsi. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ntihagire ibiyago bibi ngo biba mu kanwa kanyu, ngo ariko muvuge ijambo ryiza ngo rikuza uryumva. Imana idufashe cyane. Izi nyigisho z'uno munsi nazise ngo twige kuvuga ivyubaka atari ibisambura. Tugiye kuvuga ivyubaka abo tubibwira atari ibasambura. Imana idushoboze cyane. Iri jambo ry'Imana ryavuze ngo ntihagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu. Amajambo yose tuvuga Imana irayumva. Imana irayumva, na yayandi tuvugira hahandi twibaza yuko atanumwe atubona, naho nyene Imana irayumva. Na yayandi tuvugira mu matelefone, mu ma message, nayo nyene Imana irayumva. Ibintu vyose tuvuga Imana irabibona, iravyumva. Ibi bivuze gute? Ibi ndabivuze kugira ngo mvuge ngo dukwiye kwiyumvira cyane, kwitonda cyane mu byo tuvuga. Imana idushoboze. Twitonde cyane gose mu byo tuvuga, kuko urumva hariho ibiyago ijambo ry'Imana ritubuza kugira mu kanwa kacu. Hariho ibiyago ijambo ry'Imana ritubuza kuvuga. Hari iby'ijambo ry'Imana ryise ibiyago bibi, ivyo ngo ntibibe mu kanwa kacu. Bega ibiyago bibi biba mu kanwa kacu vyagenze gute? Biba mu kanwa kacu ryari? Mbanza simbire kuri 31. Haravuga ngo umururazi wose, ukujingitwa, ishavu, gutongana no gutukana bibavemwo, hamwe n'inzigo yose. Ibi nivyo bitera kugira bya biyago bibi mu kanwa kacu. Ibi bifise muri wewe, ubifise mu mutima wawe, nivyo bigutuma muri vya biyago ijambo ry'Imana ryatubujije. Mu gitabo c'Abagalatiya mu gice ca 5 ku murongo wa 19 haratubwira ibikorwa vya kameremere. Adondagura ibintu bishika kuri 10 megana habe 14, bakaca bavuga ngo nibindi bisa n'ivyo. Umva ivyo bisa n'ivyo nibi inye duhejeje gusoma. Nibindi bisa n'ivyo ni kuvuga vya bindi bidahimbara Imana, vya bindi
bindi Imana idakunda, vya bindi bigushira mu caha, vya bindi bigukoresha amakosa, bigukoresha ibidahimbara Imana, ivyo onye ngo n'ibindi bisa nk'ivyo onye ngo abakora ibimeze nk'ivyo ngo ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Ibi rero iyo twabiretse bikatuganza, izo mvugo mbi, uko kwiyumvira n'abandi, uko iryo shari, iyo nzigo, ubwo gwanko, iyo twabiretse bikaganza mu mitima yacu, nivyo bigaruka mu nyuma bigatuma tugira ibiyago biri mu kanwa kacu, bigatuma tutavuga neza, bigatuma iyo tuvuze tuvuga amajijuma, bigatuma iyo tuvuze ducafuza abandi, bigatuma iyo tuvuze ata kintu na kimwe ciza kiva mu kanwa kacu. Imana idushoboze cyane. Uno munsi rero narishaka kuvuga ku bintu bibiri. Narishaka mvuge ku ishari hamwe n'inzigo. Birimo muri bijya bikorwa vya kameremere nampeje kuvuga biri mu gitabo c'Abagalatiya. Narishaka kuvuga ku ishari ari ryo jalousie hamwe no ku nzigo. Ishari ni icaha kinyegejwe, ni icaha kiri indani mu mutima wawe, ni icaha umuntu agendana muri we indani, ariko kigaragarira muri comportement, mu nyifato agira hanze. Turabona inyifato mu nyuma umuntu agira, iyo nyifato ikaba yavuye ku ishari, ikaba yavuye kuri jalousie yagize. Mbega jalousie nayo iva kuki? Jalousie hanini iva kuri kutanezerererwa mwene data, kutanezerererwa mugenzi wawe, kutanezerererwa n'ico uwundi muntu afise. Hari n'igihe kenshi aba afise ico nawe ufise ariko ntunezerwe gusa nuko nawe agifise. Hakaba n'ikindi gihe aba afise ico udafise ukumva ntukeneye ko nawe yokigira. Ivyo bikagutera ishari muri wewe rituma umwiyumvira nabi, umuvuga nabi. Jalousie rero narishaka kuyivuga mu bice bibiri. Hariho umuntu akugirira ishari kubera ko atanezererewe gusa ivyo uri kurakora, atanezererewe icuri, atanezererewe intambwe uri kuratera mu buzima, akakugirira ishari. Hari n'igihe aba atakeneye ico kintu, kuko hari igihe usanga afise ari nk'ikintu wowe ufise nawe atanashobora kugira kubera ko iyo mpano ntayafise. Hari igihe usanga, reka ndabivuge muri ibi vyo kuvuga ubutumwa, umuntu ugasanga nta ngabire yo kuvuga ubutumwa afise, nta ngabire yo kuririmba afise, mugabo akaca kugirira jalousie wewe washoboye kubikora kandi nawe adashoboye no kubikora, mugabo gusa ntashake yuko abona ico kintu uri kuragikora. Uyo muntu rero arafise ikibazo gikomeye cyane. Uwo muntu abaganjijwe na jalousie muri we. Ntabwo uyo muntu kuba afise ikintu nawe udashoboye gukora bisigura ko nawe atakindi ushoboye gukora. Ashobora kuba ujya anyijya ariyo ngabire Imana yashize muri we, nico ashoboye gukora. Wowe nawe ingabire yawe irahari, nawe urafise iyindi ngabire ufise muri wewe Imana yaguhaye. Aho kugira ngo umugirire jalousie, umushavurire, ahubwo nawe vyuri iyo ngabire yawe iri muri wewe uyikoreshe kugira ngo mwese mukore ibintu binezera Imana, kugira ngo mwese mushimishe Imana mu byo mukora. Imana idushoboze cyane. Yosefu, ijambo ry'Imana ritubwira ngo yari umwana afise igikundiro cyane kuri se wiwe, yaramukunda cyane, akamukoreshereza n'impuzu abandi bavukana badafise, ngo bituma abo bavukana bamugirira ishari kubera ko se yamukunda cyane gose. Noneho icagiye kuvyunyura, Yosefu aza kubabwira ingene yarose. Ababwira ingene yarose indoto, atangura kubarotorera ivyo yarose, zari indoto zerekana ko azoba umuntu akomeye mu muryango wiwe, kwaho bavukana na se wiwe bazomwunamira umunsi umwe. Karakana kakiri gatoyi ariko bamugirira ishari, baravuga ati mbega wewe n'ukuntu ngana n'ukuntu kirakana, urabona ko wewe wotuganza, urabona ko wewe umuntu akomeye kuri twebwe. Batangura kumwanga, batangura kumugirira ishari, baramugirira ishari gushika yaho bageze yaho bamugurisha, bamudandaza. Ubwa mbere ho bashaka no kumwica, bamugurisha ku banyagiputa ngo kugira ngo bazimye izo ndoto, bazimye iyo ntuzenya iyo faveur y'Imana yari kuri Yosefu. Ariko nagira ndakubwire mwene data, urashobora kugwana n'ibindi vyose ariko ntushobora kugwana na faveur y'Imana iri ku muntu. Imana itugirire neza. Ntushobora kugwanya faveur Imana yashize ku muntu kuko ntavyo woshobora. Urashobora kugerageza ariko umenye ngo
to uta ivyo wakoze biraba amazi kubera ko ntushobora kugwanya umugambi w'Imana. Baragwanije Yosefu bamugurisha hariya muri Egiputa bavuga ati vyiwe turabihejeje ubu turamugurishije nta zandoto ziwe ziraheze, ariko Yosefu hariya muri Egiputa ahubwo yagiye kuba umuntu akomeye mu nyuma. Naho nyene yaragize ibigeragezo ariko mu nyuma yarabaye umuntu akomeye. Mu nyuma noneho babandi bavukana na se baraje inzara yateye iwabo, niwe yashoboye kubacungura, niwe yashoboye kubaha ivyo bafungura bagira bicwe n'inzara, bagaruka baza bamwunamira kumwe nyene yavyerekwa mu ndoto. Ni kuvuga urashobora kurondera kuzimya indoto y'umuntu, urashobora kurondera kuzimya umuhamagaro w'umuntu, ariko nagira ndakubwire ngo umuntu mu gihe hagurukijwe n'Imana, mu gihe ahagaze kubw'Imana, nta kintu na kimwe ushobora kumukorerako. Imana idushoboze cyane. Wovuga n'ivyo, wogira vya biyago bibi ijambo ry'Imana ryatubwiye, ariko nta na kimwe bihindura, nta na kimwe bikora kuri uwo muntu kubera ko ahagaritswe n'Imana, ariko faveur y'Imana. Imana itugirire neza. Ikindi naco nashaka kuvuga ni uwundi muntu aba yifuza kubicuri, aba yifuza gukora ivyo ukora, aba yifuza kuba muri ako kazi kawe, kuba muri iyo position ufise mu kazi, aba yifuza kugira ivyo ufise. Yavyifuza ntarondere kukwegera kugira ngo akubaze ingene byagenze, ingene wageze aho hantu, ntarondere yuko uwo mukocinga ngo abe hafi yawe aza kubaze mbega nubigenza gute nanje kugira nteri y'intambwe. Hari n'igihe umuntu aba afise umuhamagaro nk'uwo nawe ufise, akanka kukwegera kugira ngo akurahuremwo ubwenge canke ubufasha bundi butandukanye. Ushobora no kumusengera ariko umuntu akakugira jalousie gusa, bikanka yuko akwegera kugira ngo umufashe, muga akabona yuko ico yokora ari ukugucafuza, akabona ko ico yokora ari ukugenda aracafuza ivyo ukora. Abantu baravuga cyane, umuntu arashobora kuvuga akakuremera ibintu hamwe nawe usigara urakanura amaso ukavuga ati ibintu vyagenze gute. Abantu barakuremera. Uzi ko abantu bashobora kukuvuga gushika yaho bakuvuga n'imbere yaho wavukiye. Ubu jewe navutse muri 1982, umuntu akavuga yuko muri 1980 yo yaranzi nabahajya nakoze ibi nibi muri 1980, akemeza ibintu. Umuntu ushobora kubaho akavuga umuntu yavutse nko muri 79 muga akavuga ati yo ujya igihe cyo ku ntwaro ya Micombero, ujya niwe yari imbere, niwe yari mu bagwanyi ba mbere, akakuremera n'ivy'imbere ya utaravuka. Kubera ko abantu naba expert mu kurema, ararema ikintu akakuremera ikintu kabisa, nawe ukavuga ati naravuzwe ngiye nashika. Akavyura ikintu nawe ukavuga ati, hamwe wicara ukiyumvira ukavuga ati none iki kintu vyakweri vyaraciye mu bwenge bw'umuntu, iki kintu arakivuga. Uva abantu barashobora kukuremera ibintu bitabaho kugira gusaba gucafuze, kugira gusaba bacafuze igikorwa ukora, bacafuze akazi ukora, bakakuremera ibintu bitabaho. Yosefu ari muri Egiputa ngo yari umusore mwiza, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo yari umusore mwiza ngo w'umunyakaranga. Hanyuma umugore w'umukuru wiwe, umugore wa shefu wiwe aramwifuza, muka Potifari aramwifuza, ngo yifuza ko baryamana, ariko Yosefu aramwankira, aramubwira ati sishobora gukora ico caha. Yosefu amaze kwanka, muka Potifari ngo ashaka kumufata ku nguvu, arakwega, acasigarana impuzu ziwe. Yosefu acariruka arahunga, acaja kumudodobereza, acaja kumurega kwa shebuja, aja kuvuga yuko yashatse kumufata ku nguvu kugira ngo amukorere ica. Amuremera ko yashatse kumufata ku nguvu. Uravyumva nawe shebuja ivyaciye biba, yaciye amushira mu gasho kubera ko ngo yashatse gufata ku nguvu umugore wewe. Ico cari ikintu yaremye kubera ko ataronse ico yashaka kuronka kuri Yosefu. Nkuko urumva umuntu ashobora gushaka kuronka ikiri kuri wewe ariko yakibura, akaca ashaka kukuremera, agashaka kukudodobereza, agashaka akavuga ibintu bigushira muri trouble, bigushira mu cago kubera yuko gusa ataronse ico yarondera kuri wewe. Imana itugirire neza. Ikindi kintu gishobora guterwa na jalousie ni ibikomere.
umuntu arashobora kuba kubera ibikomere yaciyemwo, ibikomere yagize mu buzima, ivyo yabayemwo, uko yakuze, uwo muntu agasigara atakintu na kimwe yemera ku wundi muntu. Ugasanga uwo muntu bariko baravuga yo Karine yigisha neza, Karine yo turahezagirwa n'inyigisho za Karine, wewe akacaza akacavuga ngo reka ngo mwe Karine ntawe muzi, ngo hajyanye shangwa afise ngo ibindi ngo ariko arikorera, ngo afise ayandi madiri arimwo, ngo afise ibindi. Ndabizi hari abantu babivuga gutyo onye ngo ndi mu madiri, ngo ni ibintu ngo nandi ndafise ibintu nubuye, urakavyubura nkuko nanje navyubuye. Imana itugirire neza. ngo kubera umuntu afise igikomere muri we cyo kutemegwa, akaca ashaka yuko nawe utemegwa, agashaka ko aho ari yicaye yumvise bariko barakwemera ku kintu, bariko barakuvuga ku kintu, we akaca arondera kuvuga ikintu negative kuri wewe kugira ngo ntiwemegwe. Umuntu kubera ko yakuze muri we afise igikomere ca rejection cyo gutabwa, akaca ashaka yuko nawe utabwa, ntashake yuko hagira umuntu n'umwe yemera ivyawe. Imana itugirire neza, Imana idushoboze, Imana idukize ibikomere bituma tutanezererwa bene data. Imana ishimwe cyane. Nari navuze ngo shaka kandi kuvuga ku nzigo. Nariko ndabaza abagenzi biwanje, ndabaza nti mbe murashobora kusigurira inzigo icarico. Umugenzi umwe acavuga ngo inzigo ngo ni shari rikuze. Ngo ni shari rikuze, kandi nivyo inzigo biba vyarenze jalousie. Umuntu arashobora kugira jalousie atakwanka, arashobora kugira jalousie atagwanka gufitiye, gusa kubera ko ashaka ko kantu nawe ufise nta kwanga. Nukuri hariho no munongihe usanga umugenzi wawe akugiriye jalousie ari umugenzi wiwawe, ariko iyo bigeze ku nzigo haba hagiyemo n'urwango. Inzigo iri involvinga urwango. Inzigo rero iyo umuntu amaze kukugirira inzigo, ni wa muntu ashaka yuko naho uciye abantu batakuvugisha, ni wa muntu ashaka yuko abantu bose bakwanka. Aba bantu barabaho. Ni wa muntu ashaka yuko abagenzi biwe bose bakwanka, abagenzi biwe bose atanumwe akuvugisha. Uyu muntu n'umuntu mubi cyane gose, kubera ko akwankisha n'abantu batakuzi. Ugasanga umuntu abangaha muri mene ariko aranyanka, ntashaka no kumbona kubera ko hari umuntu yamumbwiye yamunyankishije. Ugasanga uwo muntu mu nyuma duhuye ngo ni wowe Karine, ugasanga yaranzi yarakuzi ariko akuzi nabi cyane gose, yumva adashaka no kukubona. Muga mwahura akabona nk'ukuntu uvuze cyangwa uko akubonye ngene umwakiriye, akavuga uyu none ni wa wundi bavuga, uyu ni wa wundi bambwira kuri ibi n'ibi, uyu ni wawe. Ugasanga umuntu ahubwo aratangaye. Rero iyo bigeze mu nzigo biba bigeze kuri high level, biba bigeze ahantu habi cyane, ko haba harimwo urwanko. Uyu ni munyankire, abashaka yuko umuntu wese akwanka, abashaka yuko umuntu wese atakuvugisha. Niyo abonye n'umugenzi wiwe muvuganye aca mubwira ati umviriza rero, uhitamo Karine cyangwa uhitamo jewe. Aca guheba, ntasubira kukuvugisha. Ubandanije umvugisha nawe atamvugisha, ari umuntu afitiye inzigo, nawe bacahagarika kukuvugisha. Acavuga ati uyu rero aha turahejeje jewe, bandanya rero na Karine je turahejeje. Kubera yuko Satani yaramaze kubiba inzigo muri we, ya yindi adashaka gusuporta yuko hagira n'umugenzi wiwe akuvugisha. Imana itugirire neza. Jewe ndiko ndavyiyumvira ncasanga uyu mugenzi wanje yarabitoye. Inzigo ni shari rikuze. Ni shari rikuze. Imana itugirire neza. Mu gitabo c'imigani mu gice ca 14 umurongo wa 30 haravuga ngo umutima utekereje nibwo bugingo bw'umubiri, ariko ishari ni nk'ikimungu co mu magufa. Ikimungu ni cancer. Umutima utekereje nibwo bugingo bw'umubiri, ariko ishari ni kimungu, ni kimungu co mwigufa. Cancer murabizi ngene igira umuntu, murabizi ngene imunywa ikamuheza, umuntu agasigara ari ku magufa, niko nobivuga, kubera cancer muri we. Rero ishari muri Bibiliya igereranya nka cancer. Ishari
riranywa ubuzima bwawe bw'impwemu, riranywa ubuzima bwawe bwo kwegera n'Imana, ugasanga uri skeleti imbere y'Imana, waranyunyutse imbere y'Imana kubera ishari nico rikora. Ishari riragutuma utaryama, ukagirira umuntu ishari bikanka kutora itiro, bikanka yuko usinzira kubera ishari. Sawuli amaze gucumura ku Mana, Imana yamwatse ubwami, icitoranya Dawidi. Mu nyuma rero ubwoko bw'Abisirayeli bwari bwatewe n'Abafilisitiya, hariho uwitwa Goliyati rero ngo yama ariko aracokora ubwoko bw'Imana, yama ariko arabatuka, yama ariko arabashinyagurira, kandi ngo Abisirayeli barabatinya. Ariko Dawidi arahaguruka aravuga ati jewe ngiye kumugwanya, ngiye kumwica. Dawidi aramwica. Amaze kumwica, Dawidi acaramamara mu Bisirayeli ko ari we yishe Goliyati, batangura kumuririmba. Hanyuma Sawuli acagira ishari. Amaze kugira ishari, Sawuli acarondera kumwica, arondera kumugirira nabi. Sawuli yarashobora kuba mwijoro Dawidi arahantu, akavyuka akagenda kumurondera kugira ngo amwice, kugira ngo amugirire nabi. Urumva ishari irakubuza no kuryama, ishari irakubuza gusinzira. Ugasanga uri ngaha muri mene, mu Burundi bavyutse bari imbere yacu amasaha 6, natwe ngaha turi mwijoro, ukaca uja ku telefone ugahamagara nk'umuntu ari Burundi, ukavuga uri kuvuga umuntu kubera gusa jaruza umufitiye, ukarara ijoro ryose uri kuravuga umuntu. Uwo muntu we wariryamiye, ameze neza, nta tiro abuze, ameze neza cyane gose. Muka usanga wewe nawe ijoro ryose urimaze wicaye hariya bwakeye, bobo bari mu mirimo yabo y'umunsi, bwakeye bameze neza, nawe uraye wicaye kubera ishari, kubera inzigo ufitiye umuntu, vyase kuryama, vyase kusinzira, ukarara uravuga gushika mu gukereko. Mu gatondo ukacuvyuka ugenda ku kazi, ukazinduka ukagenda ukasanga uryamye nk'isaha 1 canke 2, ukaca wirirwa umeze nabi. Ishari rikagutera kumeneka umutwe, rikagutera kudakora akazi neza kuko ntuba focused, kubera yuko ni waryamye mwijoro, kuko waraye uravuga bugukera ko kubera ishari riri muri wewe. Ugasanga umuntu nta buzima afise kubera yubatse ico kintu muri we c'inzigo, c'ishari. Imana itugirire neza. Sawuli rero yaragize iyo nzigo, yaragiriye Dawidi iyo nzigo n'iryo shari, gushika yaho yagumye arondera kumwica. Ariko nkuko natanguye ndabivuga, umuntu ariko faveur y'Imana, umuntu yahagurukijwe n'Imana, aba ariko n'uburinzi bw'Imana, uwo muntu nta kimwe ushobora kumugira. Sawuli yaragerageje uko ashoboye kose, ariko niwe yahavuye agwa mu ntambara, niwe yahavuye yicwa kubera Imana yariri mu ruhande rwa Dawidi. Imana idufashe cyane gose. Narishaka kurangiriza kuri ano majambo ari muri Matayo igice ca 16 ku murongo wa 23, aravuga ngo ahindukirira Petero ati, hererana inyuma yanje Satani, uri ikinsitaza, kuko ivy'Imana atari vyo ubabaye ivy'abantu. Uyu yari Yesu ariko abwira Petero. Mu majambo yo hejuru uzobona ingene Yesu yaraheje kuganira n'abigishwa biwe, ahejeje kubabaza ati mbega aho hanze banyita nde, mbega bavuga ko ndinde. Baramubwira ati bamwe bavuga kuri Yohana umubatizi, abandi bavuga kuri Eliya, abandi bavuga kuri Yeremiya, abandi bavuga ko umuvugishwa n'Imana. Yesu arabaza ati ariko mweho muvuga ko ndinde? Petero niwe yaciye avuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramubwira ati si nyama n'amaraso biguhishuriye, ni Data wo mwijuru abiguhishuriye. Aramubwira ati ngo nanje ndakubwira kuri Petero. Amwita Petero, aramubwira ico gihe yitwa Simoni, aramubwira ngo witwa ndakwise Petero, ngo kandi kuri wewe ngo nzokubaka ko urushenge, ngo kandi amarembo y'ikuzimu ngo ntazorishobora. Hanyuma aramubwira yuko amuhaye ifunguruzo, ica azobohera mw'isi no mwijuru kizoba kiboshwe, ica azobohora mw'isi no mwijuru kizoba kibohowe. Amubwira amajambo akomeye cyane gose. Hanyuma inyuma yaho gatoyi
biheze ivyo onye Yesu amaze kubona yuko abigishwa be bamumenye, bamuhishuriwe, bamenye ko ari Kristo, acatangura kubabwira rero ica mission yiwe yuko akeneye kuja Yerusalemu, ko azofatwa, azokwicwa, ko azozuka ku munsi ugira gatatu. Hanyuma Petero wa wundi ahejeje kwitwa ko ari urutare aca aramwihereranya mushira ku ruhande ati ntibikabe mwami wanje, nta na hamwe wewe woja, nta na kimwe co kubako. Yesu wa wundi ahejeje kubwira Petero yuko Simoni ko abaye Petero ko ari wazokubaka ku rushengero. Yesu aca mubwira ngo mvi inyuma Satani, herera inyuma yanje Satani. Ntabwo ari uko Petero yarabaye Satani, ariko Yesu yari kwavuga impwemu yari muri Petero, yari kwavuga impwemu yari kwikore ivugira muri Petero, yari kwavuga impwemu itanezwe ivy'Imana, itanezwe ivy'ubwami bw'Imana, ayiyo yari kwivugira muri Petero. Amubwira ati ntushobora kumbuza icanzanye, ntushobora gukuraho mission yanzanye mwisi, kuko nico canzanye, nico Imana yandungikiye. Yesu yari yagize ngo bamumenye, batahuye yuko noneho ko bamenye ko ari Kristo umwana w'Imana nzima, batahuye n'icamuzanye, batahuye ko agomba gupfira ishengero. Ariko Petero acarabihindura, atangura kuvuga ngo ntibikabe. Yesu aramubwira ati mvi inyuma Satani, bisigura ngo iyo mpwemu yari muri we yari ivuye kuri Satani. Rero nawe nagenda kubwire mwene data, ivyo wumva, ivyo bokuvuga, ivyo bogucafuza vyose, nagenda kubwire ngo ntabwo ari bajya, nturabe bajya, nturaba abo bantu, ni Satani, ni mpwemu y'umwiza iri muri bo, ni mpwemu ya Satani yaremye mu mitima yabo yo kugira ngo bavuge ivy'Imana idashaka, bavuge ibidahimbara Imana, bavuge ibiyago bibi bidahicubahira Imana. Imana idushoboze cyane. Nawe mwene data ufise ivyo, ugendera muri izo muri ivyo biyago, ugendera muri iryo shari, ugendera muri iyo nzigo mu mutima wawe, ushobora kuba wabitewe n'ivyo bikomere navuze, ushobora kuba ubiterwa no kwifuza kumera nk'uwo muntu, ushobora kuba ubiterwa no kutanavyifuza ariko ugasanga ntubinezerewe gusa. Ariko nagenda kubwira ngo iyo ni mpwemu iva kuri Satani. Urakeneye gusenga kugira ngo Imana igufashe, urakeneye gusenga kugira ngo Imana ikugirire neza, igukize uwo mwuka mubi uva kuri Satani. Imana ibagirire neza. Ndarangije yaraye amajambo y'uno munsi, nizere ko mwafashijwe. Reka dusenga Imana gatoya. Uhoraho Mana yo mwijuru, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro kubw'amajambo wongeye kuduhereza, amajambo yongeye kutwibutsa kugira ibiyago bihimbara izina ryawe, amajambo yongeye kutwibutsa kuvuga ibiyago vyubaka abavyumva ariko bitabasambura. Rero mwami wanje, ndongeye gusenga kugira ngo udushoboze Mana, udushoboze kubaho tuvuga ibiguhimbara, udushoboze kubaho tuvuga ivyubaka bene data, udushoboze kubaho tuvuga ibiguhesha icubahiro. Uturinde ibiyago bibi bipfuye mu minwa yacu, uturinde inama z'ababi, uturinde ibikorwa vy'umwiza. Ikiganza cawe kibandanye kuba kuri twebwe. Ugire neza umuntu wese yumvise aya majambo, umugenderere, umwihishurire, ubandanye umwiyereke, ubandanye umwihishurire. Ikiganza cawe gikomeze kutubako muri vyose. Izina ryawe gera rihabwa icubahiro ubu nibedashira, ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze shima, amen. Turarangije. Imana ibahezagire, ndabifurije indwi nziza, mugire umugisha w'Imana. Tuzosubira ku munsi wa kabiri Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom. We are a chosen generation, called for to show